Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye n'aho buri umwe wese adukurikira aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi muri Amerika, Canada, France, Belgique, Allemagne, England, Australia, muri ngaha mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Tanzania mu buseruko bw'igihugu cacu Burundi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, namwe muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugirako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Ngo Ndayishimiye kubwiwe abona ko abanyagihugu ngo babona ko imbonakazoza idashobora kugerwako canke gushikwako ngaha mu gihugu c'Uburundi, arabita amashetani. Ni kubera iki umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya gushikiriza amajambo mwene nk'ayo? Turaza kubabwira ko kandi hakurya y'igihugu cacu c'Uburundi muri Congo, ngo mu gihe umukuru w'igihugu w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yohirahira agahindura ibwirizwa shingiro, ngo umugwi w'abagwanyi wa M23 uzohita utangaza ko Kivu ari igihugu cigenga. Ivyo navyo turaza kubibabwira mw'itangazo nyine abo bagwanyi bashize ahabona, bashize ahagaragara. Reka duhite dutangurira ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu gihe kwa Gatorwasa aho ibintu bibandanya kuyangara, aho yasohoye itangazo yiyamiriza ubutegetsi n'igihugu n'abatwaye igihugu nyine muri rusangi, cane cane umugambwe wa CNDD-FDD. Bivugwa ko wategetse sentare kutamutunganiriza kugira ngo aronke ubutungane hakiri kare, arabe ko yosubirana umugambwe wiwe, umugambwe yanyazwe kandi bikaboneka ko uwo mugambwe yawunyazwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD-FDD n'abatwara canke abaramutswa uyo mugambwe. Akaba rero Agatorwasa abandanya gusemerera abaza imvo sentare badasoma urubanza yabituye imyaka irenga 2 ikaba iheze atanyishu ari yaronka canke atari yaronka ubutungane. Bakunze kuvuga ngo ubutungane butinze canke butevye busa n'ubutungane bwanze, nkuko babivuga nyine mu bijanye n'ubutungane. Tuve kuri iyo nkuru yo kwa Rwasa, dutangurire amakuru yacu kuri iyi nkuru ya Varisito Ndayishimiye avuga ko rero ngo babona ko aguma atangaza ko urugendo rw'imbonakazoza rugeze ku ntambwe ishimishije, ngo batabona ko iyo urwo rugendo rushoboka canke imbonakazoza izokunda, ngo bo ni amashetani. Yifatira mu gahanga abavuga nyene ko imbonakazoza ataho itaniye n'inkinamico, akabagereranya n'amashetani. Nk'uko abandanya abivuga, ngo hari abarundi isinzi bamaze gushika mu mbonakazoza ya 2040 n'abandi bamaze gushika ya 2060. Benshi bati aya ni amajambo Ndayishimiye nyine yirirwa aravuga. Niba yatanguye kuvuga ko imbonakazoza hari abahejeje kuyishikamwo, ivyo ni ingorane nyine, biraboneka ko ari ya majambo na nkinamico Varisito Ndayishimiye yakinye abarundi.
Ivyo umukuru w'igihugu yabivugiye mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru Mail.sw mu ntango zino ndwi twahejeje. Uyu murindi wa Ndayishimiye mu bimenyeshamakuru ugamije iki? Kariko arava ku kimenyeshamakuru iki aja ku kindi, nyamara hakaba hibazwa imvo ataja ku kimenyeshamakuru c'igihugu RTNB, radiyo na televiziyo vy'igihugu, ngaba ariho atangariza amajambo mwene nk'ayo, akaba ariko arirukanka aranyaragurika ku bimenyeshamakuru bigiye bitandukanye, cane cane ibimenyeshamakuru bikorera ku mbuga hwaniro. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye ari mw'ihiganwa ridasanzwe rwose mu binyamakuru, ariko atanga ibiganiro vyiyaguye mu binyamakuru ku muvuduko utari umenyerewe akorerako ngaha mu gihugu c'Uburundi. Hari abo hava bavyumva nk'ibisanzwe ku mukuru w'igihugu, ariko ntibisanzwe na gato. Ibi na biriya canke ibi na birya biganiro, ibi biganiro turiko turavuga biratandukanye cane na birya biganiro bigufi umutegetsi atanga aho yagendeye, iryo jambo avuga canke utuntu nk'utu n'utu agenda acishako. Mu mezi adashika 2 gusa, Ndayishimiye atanze ibiganiro vyiyaguye incuro 4. Yatanguriye mu kinyamakuru Iyaga, abandaniriza muri Jeune Afrique, Intumwa na Main.sw. Igitangaje cane nuko muri ivyo binyamakuru 4 atigeze ahitamwo iradiyo nkuru y'igihugu RTNB nyene nkuko twari duhejeje kubibabwira. Biraboneka ko umukuru w'igihugu yamaze kubona ko abarundi batagihurumbira RTNB kumvo atayobewe nyene. Ubu Ndayishimiye ariko araja gutangira ibiganiro mu binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukanabumenyi, ahazi neza ko urwaruka ruhurumbira cane muri bino bihe. Mu bituma Ndayishimiye agwiza umuvuduko mu bimenyeshamakuru, afise ubwoba bwinshi muri kino gihe. Mu gihugu arabona ko hasa n'ahatekanye, ariko umukuru w'igihugu arazi neza ko abarundi badatekaniwe. Abanywanyi b'umugambwe wiwe CNDD-FDD arabona ko bahoze, ariko arazi ko badahoreranye. Ivyo biri mu bituma umukuru w'igihugu ariko agerageza kurema icizere mu barundi abicishije ku bimenyeshamakuru bikorera ku mbuga hwaniro, cane cane za YouTube. Nyamara asa n'uwuriko asuka amazi mu mugongo w'imbata, kuko amazi yaramaze kurenga inkombe. Muti gute rero? Naho agerageza kurema icizere mu barundi, abarundi baramaze kumubonamwo ishusho y'umutegetsi ataco ashoboye ngaha mu gihugu no mu karere. Ndayishimiye nta mahirwe angana n'urutete rw'ururo asigaranye rwose yo kugarura icizere, kuko abarundi barabiye ku bintu vyinshi muri iyi myaka 6 Ndayishimiye amaze, barabiravye ko ntaco yabamariye. Yaramaze kunanirwa gukemura ikibazo c'ubutunzi bw'igihugu, kuko ifaranga ryacu ry'Uburundi ryarabandanyije guta agaciro.
ibiciro bibandanya kuzamuka, nayo ivyankenerwa navyo birabandanya kuba umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Muri politike naho umukuru w'igihugu yarananiwe no kunga abarundi ngo babe umwe, aho gutahukana impunzi azita inkozi z'ikibi. Urubuga rwa politike yararwugaye rwose ku buryo umunyepolitike atemera kuja mu kwaha kwiwe atarekuriwe kwitaba amatora. Karorero ni Rwasa. Mu bijanye n'umutekano yarahaye ububasha budasanzwe imbonerakure ku buryo uwo zidashaka zimurara ku mugono. Igisoda cacu cahora ciyubashe yarasambumbaguye kubera amaronko ahabwa na Tshisekedi. Abasoda arabarungika muri Kongo kuja kugwana, arabadandaza, inyungu zivamwo akaba ari we azishira ku mufuka, kandi abasoda bararungikwa kwimba inzahabu n'ayandi mabuye muri Kongo, hama agaca afata abo basoda bimba amabuye ntabahembe, amabuye yose agaca aja kuyadandaza. Biramaramaje kubona intwazangabo itoroka igisirikare igahitamwo kuja gukora ikiyede ku ruzu rwo muri Dubai. Naho ariko aca igiti no ku mabuye atanga ibiganiro vy'agasakisaki, biraboneka ko adafise ibintu bifadika kandi birimo ubwenge n'ubuhinga atanga muri ivyo biganiro. Ndayishimiye yibaza ngo ibiganiro ariko aratanga bizorema icizere mu Barundi, yamara ahubwo amajambo ahavugira ariko arunyura ibintu Ndayishimiye avugira mu biganiro atanga yoba abihanurwa n'abahanuzi biwe canke nivyo yiyumvira, nibo bamuhenda canke ntakibumviriza mugabo ngo bamuhe impanuro. Nko tugenda tubishikiriza ntaco twovuga ko twobihamyako, ariko ibintu biragoye ibiri kubera kwa Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu arakwiye guhagarika kubesha Abarundi kuko si abana. Abo ni abanyagihugu babivuga. Umukuru w'igihugu arafise ingorane ikomeye yo kumenya ico ajejwe n'ico Abarundi bamwitezeko. Ntibitahuritse ingene ashobora gutanga ikiganiro c'amasaha abiri ariko ikiganiro cose akakimara ariko arabesha ku bibazo vy'inkoramutima biraje itiro Abarundi. Hari ibihugu bimwe bimwe umukuru w'igihugu waho yohirahira akavuga nk'ibivugwa na Ndayishimiye. Hagize uwuhirahira akabivuga ari mu kindi gihugu anatwaye igihugu, yorara abogojwe ikibiriraho, ata manama arinze gukorwa, atakirinze gusabwa, yohita arabogozwa. Kuba Ndayishimiye yubahuka ubu muri 2026 akabwira Abarundi ko yagenywe ngo yitoze mu mwaka uza kubera ubuhizi bwamuranze mu myaka 6, uko ni ugutesha agaciro igihugu cacu c'Uburundi.
aya majambo arashavuza cane aba CNDD-FDD kandi na Ndayishimiye arabizi, nico gituma asigaye arungika imbonerakure zibaherekeza mu tuzu tw'itora kugira ngo zicunge ako aba CNDD-FDD bashira igikumu kuri CNDD-FDD canke aba CNDD-FDD bashira igikumu kuri CNL nk'uko bigenda bishikirizwa. Kuba Ndayishimiye azi ko aba CNDD-FDD batakimwizeye kuri runo rugero, inzira nziza asigaranye yo gushoka inzira asigaranye nyene niyo gusohoka aka kaga, n'ugutanga imihoho. Atabikoze uku azicuza rwose. Kuba Ndayishimiye yubahuka kwita amashetani abamwereka ko imbona kazoza avuga ataho itaniye n'ikinamico, ico kimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye yihebuye ariko aca ahitamwo guta igihugu mu manga. Ni gute igihugu cova ku rutonde rw'ibihugu bikengeretse mu gihe kitagira ibitoro, isukari se, amafaranga y'agaciro nayo ntayo, ibinyobwa vya Burarudi navyo ntavyo, n'ibindi bigiye bitandukanye. Nta kuntu na kumwe igihugu co kwisununura mu gihe umukuru w'igihugu atabona inzira yakoresha kugira ngo abigisha, abaganga, abasirikare bahagarike guta akazi. Kuba Ndayishimiye yubahuka agatyoza abarundi ngo bafise umuzirikanyi uhumirije kubera badashobora guhindura, sinzi ko akubita agatima impembero akibuka ayo yakoreye mu Ngagara. Christophe Sahabo yari yatwubakiye ibitaro vy'akarorero Kira Hospital. Gushika ubu Uburundi burongowe na Ndayishimiye, buzwi nk'igihugu uwuhashoye udufaranga aca agabwako ibitero vy'inkoho, arapfungwa canke agakorerwa ibindi nk'uko amakuru abivuga. Iterabwoba hagamijwe kwihagira ubutunzi. Bimwe mu bisanzwe umuntu afise umuzirikanyi uhumirije ni umukuru w'igihugu, ubwiwe si abarundi. Harya Dangote ntiyatinye abarundi ahubwo yatinye ivyo yabonagamwo. Uwaboheye Christophe Sahabo mu mpimba, uwo niwe Dangote yatinya ko nawe niyoza n'imitahe yiwe akayizana ngaha mu gihugu c'Uburundi
bazohava bayimwambura hama bagaca bayitwara bakayijanira, kandi ari we yayigokeye, ari we yakobokeye iyo mitungo. Kuba Ndayishimiye yubahuka akavuga ko gusangira amabanga y'igihugu hagati y'ubwoko atavyo yari yipfuza, akitwaza ko yisanga yahawe abashikiranganji b'ibijuju kugira ngo baserukire ubwoko kanaka. Ibi vyerekana ko kurya afise umugambi w'umugambwe umwe, anashaka ko abarundi bigaburamwo kubiri. Kubwa Ndayishimiye ashobora kuba abona ko atawundi mushingamateka w'umuhutu yari afise ubumenyi muri buhumuza gusumvya umuhutu Shabani nimubona. Ndayishimiye kandi nahimire abarundi barazi ko umushikiranganji Artemo Katihabwa atabogojwe kubera ari ikijuju, ahubwo yazize ubushingantahe nyakuri bwiwe. Canke sinzi ko ayo majambo yiwe yoba afise nyine aho ahuriye n'ivyashikiye umushikiranganji Gabi Bugaga. Ibintu ntago biza kworoha. Kuba Ndayishimiye yubahuka akabwira abarundi ko ishirahamwe rya Afurika ryamutoye kubera ubutwari n'ubukerebutsi. Ivyo akanibutswa ko uko tubivuga nyine, akanibutswa ko kuba ivyo vyose bigomba gushira nk'uko bitagomba kubandanya bibandanya ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ngaho rero ivyo akerebutsemwo turabizi koko, ariko ukuja kwiborogesha ku mpanda ngo ntazi iyo miliyari 54 zaroye, kumbe ari mu basuma bagabanye izo miliyoni. Kira noneho uko tubivuga rero, ikira noneho arongoye ishirahamwe rya Afurika kubera Uburundi bwari buramukiwe. Iyo baraba ubutwari ntibanarekuriwe kwegera ahariko habera inama y'iryo shirahamwe. Muri make, ibiganiro Ndayishimiye amaze imisi anyuragiranamwo utavanako mu binyamakuru, nta kintu na kimwe afise ca kamaro aja kuhavugira kiretse kubesha gusa. Nukuvuga ko muri aya mezi abiri amaze kumara amasaha 8 imbere
Imbere abamenyeshamakuru ariko bagerageza kwiyambika agahuzu kera, yamara bisa no guta wakuba kuko atunze. Ivyo ntibiriko bigenda bivuga nyene kuko akuzuye ku mutima gasesekara ku munwa. Amajambo Ndayishimiye yavugiye muri Yaga Jeune Afrique intumwa Main Switch muri aya mezi nkuko biriko biragenda bivugwa, ivyo vyose nibiboneka ko hari ibinyegezwa vyinshi. Ndayishimiye yavugiye muri Yaga kuri iyo mva. Jeune Afrique intumwa ya Main Switch muri aya nkuko biriko biragenda bivuga. Nkuko rero ico kimenyeshamakuru Agathon Rwasa yabihaye uko biri, arateye isoni ayo makuru yaciye atanga. Tumuhaye amanota dufatiye ku bice 100%, ububeshi bukabije buranga abategetsi buri mu vyahagurukije muri hano kugira ngo tubashikirize amakuru. Turashima ukungene mwese nk'abarundi babandanya kwerekana ko nyine bari hejuru nkuko ibintu bibandanya kugenda bishikirizwa. Muri ngaha kuri kino kimenyeshamakuru rero tukabandanya kugenda tubabwira vyinshi, turiko turabatohoreza kugira ngo bizaje bibashikira aho muzoba muherereye hose kw'isi. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya uzoja kugira ko aho uzoba uherereye hose kw'isi. Kandi namwe mubandanye mugira aho muba mwubahwe. Amakuru yacu tubaye turayasozereye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone.